Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Pastor sinumva naho mpera mugangira mvuga akantu gatonya. Umuririmbyi yavuze ngo ewe Satani uvoma biva, ewe Satani vomera mu kayungiro, mubare pantasi uvoma biva, ewe Satani uvomera mu kayungiro. Yesu nashimwe. Ubundi nawe yavuze ngo bwira abasi bawe boye kwiheba, ngo ikinogo bakwimbiye bagiteremwe ibitoke, ngo umurozi niyo yagenda agatora inka yiwe mu rugo yomufashije akayigurisha kugira agure ubuzima bwawe, ngo nawe Imana izokiguha amafaranga ugende mu kabari aho bayibaze nguce uyirya inyama uhindukire muri pantasi. Yesu nashimwe. Kumbure ngahangira pastor yavuze ati hari abashitsi nako turi abashitsi kuko tuva hafi, twaje dukurikira Imana ikomeye, twagira duhaye ishengero rya repentance twibutse ivyo twarikuyemo kuva mu mwaka wa 2020 ni keshi cyane. Je nkisa ndiko ndaraba ku munsi wa gatanu naraje ku munsi wa Mungu masengesho yaheze pastor yabwiye abantu ibintu by'interano niki, nkabona bagenda abamama bafise akazi abapapa, ndavuga nti Imana yo mwijuru hantu wankorera iciza je nsigaye ha mu ntebe njano bavuze ngo n'abatarose bagirene baze ngaha tubasengera. Naye naritaye ndavuga nti Imana je ndi mu bitaro, ariko nanje akazi kiwanje urakazi ko arako mu bitaro, shaka wugurura imiryango yose yivi kagera kwisezerano nzo nasezeranye nzenda rironka. Hama ndashimira Imana ko narirose. Imana ishinge cyane gose. Hama ku munsi wa gatanu araza ngaha aravuga ati nukuri nibagira karirimbo k'abamama, abamama namwe muze ngaha abashoboye gutamba mutambe. Numva Imana irampagurukije uko jene narayenda gwana yari yansengeye yasengera amazi, ndavuga nti Imana naho cyaka ivyimba nakimuhishije ntakimubwiye uyu munsi nshaka ko cogirane naje comeneka. Pastor mukomeneka kwanje cyamenekeye ngaha naragiyemwo numva ndatamba hahamye ngiye kunama nkuko njya numva ngo pa burya nashitse hajya ngeze kwiraba nsanga hose nabaye nabi, ariko ndashimira Imana ko muganga ndabimubwiye je ntiyasobanukiye, yambwiye ngo ara iwanyu namaze kubona ko mutinya kubagwa wewe n'ubu niki nimbugita. Bavyemeye je bavyiboneye ngiye muri ecography bacavuga ngo nta bihari. Hallelujah! Ndashimira Imana ya repentance cyane. Jewe Satani aramputuntu twishwe tugerageza umwanga mbwa Satani toka we nturi kumwe. Ikivyimba pi Tiare cyara kumugaragara izuba rya kagusha ngo ryare. Ariko repentance waje hageze tera. Hallelujah! Nje bituma navuze rero ntabantu bari bashasha nagomba ndababwira kan ngo reka ndaguhaye agize repentance ishengero ryazanye amahoro, ishengero ryazanye umunezero ku bavyeyi, abana, abapapa n'abamama. Reka ndaguhaye ishengero watanze abana abandi bose bari barababuze biruse mu bapfumu bakabahebura. Reka ndaguhaye ishengero wampaye amagara ukamugurura nari naramugaye atamupfumu n'umwe yasigayemwo. Reka ndaguhaye ishengero wampaye umunezero ukanyugururira ubuzima mu rugo, amarira narize warayo yahanaguye. Ndashimira Imana ko ubunyene mbonye ku mutware wanje tuvanye anezerewe, akambwira ngo wifuza iki, nifuza kugenda gutanga amafaranga nemeye y'intererano. Ese wayemeye uyakura hehe? Nza kuyakura muri wewe, nabonye ko ari muri wewe kandi nari namuhenze nari ndayafise. Ariko kuko nari narabirose nijoro jemu andi wari ko atari kumwe na Satani, je narose pastor agaze hejuru yanje, numva mbwira ngo eshango naho uyangu vyuka gusenga ngo ikangure meje kwikangura cyo ndavya amaso cyangwa bitera kwa ya foto nari nahise ku mutwe w'igitandi wanje yabwa butumire. Janumva Imana imbwiye ngo ntabwo uzomaramara, ngo abarozi bagiye kwiruka bahunge bakubise wironkera inzira. Imana guhezagiye. Amen. Imana kongereza imigisha. Amen. Dukomere Imana amasi menshi cyane. Tera hallelujah! Iyo ntererano y'ijane hariya ni ya group. Imana iguhezagire cyane. Ariko Mana yaje naho komera Imana amasi. Ikivyimba cyamenetse ahanyene aragenda bica biratungana biravayo birasohoka byose. Abaganga babwiye baravuga ngo wewe watinye operation.
bamujaye muri ecography basanga nta kiriyo, basanga cyagiye. Sinzi ntahe mubibona ngaha, ariko iyo si Imana gabasha. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. Abemera ko Yesu ari nyishu tugire nk'uko. Hama nanje ndi ngaha gushinga intahe, ariko before ndashimira Imana yagiye ngirira kenshi neza, ariko gushinga intahe bikanga. Vuga mu bangutse icyo Imana yakoze ngaha kubera umwanya. Icyo Imana yakoze, je muri aya masengesho y'iminsi 3 narimo senga harejo, Imana yanyeretse amashusho atandukanye ibyo nagiye ndayisaba, mbona hari kutuvi, mbona yavivuye, ibindi cinyereka hari ibyo mbujije gukora yashizemo dukuruwa. Uyu munsi mu masengesho yo mu gatondo nibwo nabona yongeye kubinyereka. Ni kuvuga Imana yakweretse ko hari ibyo yakwemereye n'ibyo yakwangiye. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Niyo nayo ni nyishu y'Imana. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Jewe nje imbere y'ishengero nje gushinga intahe, navuye ngaha kwa Mungu, umusonga ashitse ku kazi uramfata neza. Ndahiga n'ukuntu nunama ngo mibintu abakiriya ndabura. Kuwa mbere ndaza muri burakeye barasengera, ngenda imenganya imitende bukebuke. Ariko hageze ko ndyama mwijoro ndatora eswime njana koga, ndatubika ngaha mu mgongo. Hageze saa 6 uko nakorora ni kumusonga wagumukubita. Bukeye mu gitondo navuze ati ndagiye ahantu hari Imana mu gicaniro twizeye. Naraje ndagera ngaha ndamwiganira pasteri barasengera. Siniriwe ndavuga meshi, Imana yakoze ikibiriraho. Ubwo nyene natashe ngenda ndiruka ndakora akazi ariko ntawo tera. Haleluya. Ndashimira Imana y'igicaniro cya repentance gushika n'iyi saha nta nakantu karasubira kunkaba kaba. Abumvishe gushima kwanje Imana ibahezagiye. Amashyi menshi cyane kuri Kristo Yesu. Sawa. Yesu nashimwe. Amen. Mpagaze ngaha ngomba gushimira Imana ko yarayinkuye kwa gasuzuguro. Ari mfise umugenzi wanje, ari umugenzi wanje dukundana, cyabirashika nyene Satani yaduteranya ku bintu nyene bitaboneka. Kumbure abagenzi bose baca barantera ikizere, ariko ndashimira Imana ko ku munsi wa gatatu naraje mwarimu boss karansengera. Amaze guheza kunsengera ku munsi wa kane uwo mugenzi wanje nyene nabonye yizana. Sinovuga n'inzira Imana yabicishijemo kugira ngo dusubire kuvugana. Rero noshimira Imana ko yankuye kwa gasuzuguro, abandi bagenzi basubiye kungarukanira ikizere. Imana ishimwe cyane gose.